tenda kwibara uyu muntu hari ahantu h'umuntu ngaha mwakagaje mukiriya wawe none wowe uzaha abakanya na hanyene hepfo gari aho ndumva turatomboye none woza kwatwereka wowe ukoza nuko none mwamubarire oya wumva turiko turamurondera kandi sinabi tumurondere abyiza woza kwatwereka birema wowe yego nukuri twigorere nukuri nawe tuzatwubura nikaje nukuri twigorere saka ndabaja yego shawe uzokoza nuko oje ndabereke makutanda yego nukuri uzokoze nawe wowe nawe cyo wisirisha nawe cyo wisirisha inyuma nta na kimwe Salamu alaikum. Ni sawa? Hemwe, karibu nukuwari. Karibu bani, karibu. Karibu muweke. Karibu munzure. kumva hashushe Ndama harashushe Mushaka dutaramire hanze. yego nta kibazo. Oya nta na kimwe reka ndabakarago dusasa tube turaterana. Yego. Yo, nukuri twari turushe nukuri ni. Oya biraboneka ko murushe nakari muvuye kure kabisa. Sana. Karibu rero. Sinzi namahoro none. yego n'amahoro Amahoro ko dushitse. Hama mwihangane nukuri ko musanze ntararondera. Ariko ko mushitse naraba nce mukanya nkubitinze ibifunsi. Ngira icyo ndababari. ntacyo bitwaye Kanaki. Hama se mugendo na meta. Yego. hama twe turi Bujumbura hama je nitwa Nuru nawe nitwa Aisha mushiki wanje Yego. hama umuvyeyi wacu akijya gupfa hari ifoto
yadusigiye. umuvyeyi wanyu aje gufa Hari foto yadusigiye. Iyi foto umva ni kuba yacu ngo tuzoze kurondera ngo uyu muntu twasiya uyu rero umva babajije umuntu twasiya baturangiye ngaha rero sinzi urumva twashaka kumenya ko ari mu mwitwa Asiya. Sinzi rero umva twashaka umuco nyine uyu umuco n'amatari mwebwe yitubandanye ngo mwayihaye na papa wanyu. Hamayibahaye ngo bigende gute? Yarayiduhaye nyene atubwira nyene ko ari tantine wacu. Rero umva twashaka kumenya ko ari mwebwe bo bari mwebwe Asiya kuko yatweretse ngaha sinzi rero ko Asiya ari mwebwe mu tubwiza ukuri ko ari mwebwe cyangwa atari mwebwe. Akitaga igitabo zo kimpera abana banje nibagera mu bigero kandi ndagihonda kwizeye kuko umwanya n'umwanya na muruzi ashobora kuwunyira. Oya reka musaza anje ntugire ikibazo, ibyo mbwiye byose nzobikora nkuko bintegetse kandi ntabwo nzigera ndaguhemukira ku byo mbwiye. Namuruzi Karibu injira ruguruye. Muhungu. Ni sawa. Abana akazura karembe ndo kabisa. Ibyo byaje. Mahoro. Rakomeye. Goro buho ndashima. Yewe. Yasha abantu rubari. Banuru baraduze ruguru. Kwa inasenge ibubanza. Bubanza. Inasenge bubanza. Inasenge. Asiya? Asiya baraduze. Haraheze iminsi. Haraheze nk'indwi bagiye. Ndabyumva bagiye musigati. Kweri kabisa. Bagiye kweri. Shandaza aho bagiye musigati kweri. Gira nshinjayo. Ariko boss, namuciriyemo. Ujya Asiya. Ntabwo yoroshe. Kubera yuko ingufu za musaza we niyo yazisigaranye. Kubera iki none gama? Kubera yuko hari igitabo. Mashiki wacu. Uraze ko ari yewe akitaga igitabo zo kimpera abana banje nibagera mu bigero kandi ndagihonda kwizeye kuko umwanya n'umwanya na muruzi ashobora kuwunyira. Oya reka iyi gitabo umenye kirimo ubuzima bw'abana banje bose. Iki gitabo uzuko kibike neza. Musaza anje ntugire ikibazo, ibyo mbwiye byose nzobikora nkuko bintegetse kandi ntabwo nzigera ndaguhemukira ku byo mbwiye. Ariko mfise ikibazo kimwe, none kuko impaye gitekeye nzokibika gute? Kizoguma gitekeye kunyene cyangwa nzogiteka uruhama ndakibika ukundi? Kijya gitabo ni Asiya gifite. Niba gifite.
aho ncamenya ukuntu ngenda ntugira ingorane aje sindi umwana muzohangana sawa rero umuhungu wowe sigara ku kazi urugendo kwiza tuzosubira yego ndamukiriza abo muhira sawa amata mubisanzwe Yego mbaza none none kage tukubaze na muruzi ko twamakumva umuntu avuze izina yakubwiye izina rya namuruzi ucumere gukuntu namuruzi ni iki namuruzi ni ariko nawe namuruzi arakuraje ishinga nkuko nanje ndagishinga sana Waje niko namanumva imisi yose iyo tuvuze izina namuruzi wamucumere gukuntu sinzi reka mwana wanje namuruzi yo ndamwibutse numva agahinda mu mutima urahinda gashitsi nkumva ndabuze aho nkwigwa nkumva nopfa nkiri muzima ko namuruzi ni umuntu mubi cyane izina niryo muntu sibyo namuruzi uko twagiye tukaba amaraso amwe ariko gushika uno munsi nta muntu yozanyemeza ko namuruzi turi amaraso amwe kubera yabaye ikintu cy'igikoko ikintu cy'igishetani namuruzi n'umuntu adashoboka umuntu w'umwicanyi umuntu ngiye kugusigurira namuruzi wariwe twokwirwa ngaha tukaharara tugakesha ijoro ryose tuvuga amateka mabi yiwe mpaka si umuntu nuwamwumva nahaciye ze wiruke none igituma duhiga ni kubera buri munsi namuruzi urya nubamenye ko ndi ngaha yorara hageze namuruzi amenye ko ndi ngaha yorara hageze none aduhiga aduhona urumva namuruzi uko yagiye akigira intambwe kuva akiri kumena papa wawe akiri mutoyi yaramurondeye cyane bafa ibintu by'amatungo ibintu by'amatongo ibiki gushika nubwo ubona yarinze ashika ku ntego yo kwica papa wanyu sibyo impamvu gushika uno munsi ubona namuruzi araje ishinga n'ibyacu no kumenya aho muri no kumenya aho ntuye no kumenya buri kimwe cy'iwacu hari igitabo ico gitabo ni igitabo nahawe na papa wanyu rero papa wanyu aza kukimpa yarambwiye ati iki gitabo ndakugiza umwizigirwa ndakiguhaye iki gitabo mushiki wanje ngaba abana navyaye urababona ubu nibwo buzima
bwabo kandi kirimo ubuzima bwose bw'umuryango. Sinashimye kumusiguza byinshi kuko yaragiye kunsobanurira arambwira ngo iyo usinze kumubaza byinshi ariyumvamwo umutima nturi hamwe arakeka ko umwanya n'umwanya namuruza ashobora kuba yomwica sibyo hama akamutwara ico gitabo akaba mutwaye ubuzima bwawe. None tanti ico gitabo cyo ari gitabo kiri muri forme y'inzahabu kirimo amafaranga kibitse ibintu by'amadolari nibiki kirimo ubutunzi nyabaki cyo tuma bica abantu kubera igitabo none ntimwokimu impapuro zo gusoma. Mwana nukuri nturakura ukimbaza ikibazo nk'icyo nturasobanukirwa n'ibyo ndiko ndavuga. Nakubwiye ico gitabo kirimo amabanga menshi kandi nimwamara gukura neza mukagera mu bigero mukagifata mu minwe muzobona yuko ibyo nababwiye ari ukuri. Kirimo amateka menshi kirimo amabanga menshi byongeye kirimo ubuzima bwanyu nibwo ubuzima bwanyu bwose ibizoba besha ubuzima bwanyu bwose buri muri ico gitabo. Mumura mukamubonye namuruze aragitwaye mumenye kazoba batwaye inyuma yo kugitwara sinzi byo kurikiraho sinzi uko byogenda nta kintu na kimenze. Ndumva ne hatari. Ndumva n'urugamba rukomeye. Umva rero batakibonye impaka natwe yatwice. Nukuri abanyene mana tugwana urugamba urumva ko ari urugamba rutoroshe dukora uko dushoboye kose tuzoraba ico gitabo ntikizotwambuke ngo kituve mu miwe kuko byo bari ibintu byo bari umva namba kirimo nyene kirimo ubutunzi yadusigiye nyene umva akidutwaye byatwadutwaye ubutunzi bwacu umva badutwaye kubaho kwacu nashizo badusigaranye neza cyane. Mvira n'urugamba rukomeye cyane ushinga umushenzi muzonesha ntimugire ubwoba inshallah. bisanzwe. Ape. Apa cuman tu? Ape, ini menyala ni. Wantu mumikorosi yashingiye nabibona inyikiri bujumbu ukundi moto zakata Ibintu byo kwanga ibyatsi atubona ni moto kitara kujya gatatu we Aisha Abe genda ugorora impene none zigeze genda ugorora ziriya impene zize kubona mu mirima y'abantu zigaruwe nawe mviriza ngenda ndazitobwa nyuma je sisubira wewe genda nibyo genda ni ushikiriwe ako gakwege ako kera gakwegeza kuvuga gutwa kuvuga gusa no cyose nanemve kugarura aho nyene aho ni sawa mviriza none ndakubwira je ibimba ibyo twajemwe je nabyo shoboye nabyo namenyeye kubera ibintu byo gushika kuri ivyatsi uko byo kuza kuragira imbene Aisha we umenye ubuzima urimwo cyaza kwitwara gutyo kandi mu buzima no kwihangana Ufyangana kurajya umugenga nkumandagira subira mu buzima irakenewe subirani kwihangana ukamenya ko ubuzima ari gatebe gato buhinduka uno musi uva mu buzima bwiza ejo ukaba muri bubi urumva sindakwemerera kwihangana ndafuma ngenda ndumwe nsubira inyuma sawa je ndenge ko ndakugira inama nka musaza wawe
murazi icyatuzanye ngaha ntacyo tuzi boss. mwamubonye uyo Namubonye boss. shaka mumundonderere Yego boss. uyu mugore afise imari yiwanje nkeneye mumuhige ikuzimu mwijuru hose mumuzane kandi ntihagire n'umuntu n'umwe amujyana urwara ndamukeneye ari muzima mwabyumvise Byose boss. Karadi bagaze tugashoboye sako tucigisha. sawa mumuhiga mwijuru mumuhiga ikuzimu aho mumuronka hose mutegerezwa kumunzanira kandi agize ari muzima Yego boss. mwabyumvise neza Byose boss. Tegeza kumunzana kuko niba kazi watuzaniye kandi usanzwe uzi ko tunagashoboye. good mumurondeza ahantu hose Yeah. hashoboka wabibonye Yego boss. Urazi ko akazi tugashoboye tutacigishwa. Dutegerezwa kumukuzanira uko biri kose uko babidutegetse. sawa Yeah. nyarutse kandi Minota mikenya cyane. nuko bane nuko nabwo buragorana mbega mana nawe wigoye mwana niye nkaka banyabujumbura muraje gusenya se ndakugorora izosi amuna tabimenyereye gerageza urabe nzitone zizirikane nzitona kana zirika mutwaje kandi reka tukubwire rero twahuye na muruzi nabwo rwaravyimbye rusikaye rungana gutya Ijeya. basha mana yaje Ijeya ikwiye from. mwe muriko murarota cyangwa Kurota. nivyo mwariko murakina Twamubonye neza amasuku yanjye. tuturota neza turahura mu baza Gusa ntiyatume. muruzi Ni ukuri tuba ntiyatume yaduciye ko neza amaso ku maso. Yari kumwe n'imbire. bane banje izo nkuru muzigarukirize ngaho none kuko mwabonye na muruzi tuvuga ukuri itanga twebwe kugize ukuri ivyo bintu vyaba bikomeye cyane sindoto sibiki neza twamwibonera Ashijeya yakatamye. aha igikanu oya basha oya kwenda kubi banza mwiyumvire yuko mwabonanye neza ivyo vyose ndavyemeye mubwire nubeshe basi je nubeshe tukumvishe gutara tukumvishe gute kugira uvyumva oya reka reka nibaza mu rugo bariko babwira ariko nawe kubesha witantine wacu Bibarasta.
Vipi sasa? Shwari manika, tuko shwari hapa. Pole pole. Muraka karere. Vangaye mwizipe. Wagaritakana no kamwemerera kamugore. Vangizo ubutubajije manje. Umuntu tugomba kubabaza tureko mu mozi ntantu yoba bangamwe imico ngabo ya. Ivyo. Kana aba umusuma kenke kana amasumara uje nyere kuhika nyene ngaho. Umusuma wa. Ramozi none wapi? Amademo kaye ntawenzi. Sumudemo no mu mama. Awe wana watu. Nawe tuza inzira mu manugu mugende murabaza ko ariwe muzanga bamuzamu apa gere na mu apa ni matembere yo mu mutembere mu mihana. Bana powe bandanye byo muri mu mugani ya tena twa. Kende kuraba ngene rero tuza kumubona. ari ya nawe tusaje mu mbere bw'abana. Amashi amakuru y'imisi cyane kuri ndashima uko biri kose. Mbe babasengezana bawe bari barakomera baraho ego ndumva ni byiza gushima cyane. burya rero jewe cyari ndi mwibarabara niko ndagenda mpura n'umuntu arampagarika ampagaritse mbona mpaye ikintu ndabye neza nsanga ni ifoto vrema ngize uko ndambona ni wewe wewe Asiya arambaza tuno muntu uramuzi ati je vrema ntawe nzi je nigize nk'utakuzi kweli ko navuga ati hanya nkapfa kwemeza ibyo ntazi ndabona umenga byonca gatwe vrema ati je vrema ntawe nzi no muntu aje nta nawe ndamuzi ubwo natanya amadidane menshi mu mutima ndavuga ati kanzomubaze Asiya kweli je numve no bintu nge nagenda ari sensibilize bamwerekana mwibarabara shaka ndamubaze rero burya niyo mpisemo kuza kubaza. Hewe urantangaje kandi cyane sinumva sisobanukirwa impamvu nsigaye mwibarabara n'amafoto y'uwanje ko prema ibyo bintu biranteye ubwoba kandi binteye amakenga n'ukuri.
ariko ntacyo wowe ubiziko. umuntu uba ndakubeshye nta kintu na kimwe ndabiziko gusa sinzi ibyo ari byo, sinzi ngo biva he, sinzi iyo biriko biraja gusa no kubitegereza nkaraba. Ashira ukaba uriko uramisha, urazi ko ndi umugenzi wawe jewe ndahuburiye. Urabizi ko atakintu na kimwe nokubeshya, ariko hamwe nokubwira ko ibyo bintu ndabizi ko n'ikintu na gitoyi kingana uko noba ndakubeshya. Sawa mba tacho biziko je ndagiye ko ndabona n'amasaha ikaranjana, mfite ibyo ngiye gukora. Sawa niwigire nanjye sindaguherekeje. Oya nta ngorane kweli. Gusigaye ngenda banyerekana ku mafoto, ibyo kabona nabyo nibiki, ibyo si bigiye kunca agatwe jewe. ibyo nibigiye kumbuza itiba mwana kandi ndira ndabe. Umviriza. Nibiki? Neza ibi. Ndamubona namuruzi nanje. Namuruzi? Namuruzi bamubesha. Bakubwiye. Wagira ngo turiko turakubesha. Wewe ujya amazi ko twari kubwira kibaza ngo nububesha. Ndahushwa ari kumwe n'urundi runtu. Ndamubonye mu bihwarenganya nanje mbamubonye. Camitaye. Ndifishika ahantu nyene. Sine nabikubwiye. Hewe. Igihe tubikubwira yagitote ko ukuntu batambuka honyene. Bitasiga barikiye. Yose ndakubwiye. Banye gwaravye ko uravyinde mungana ko. Yaganze. Ndahaye cyane tunura hariya. Yakanako ngo ukuntu gakangire ngo yo burosho. Aho kumviriza. Murabe neza. Muri iyo minsi muragenda mugati. Tugavye bo. Ahantu namuruzane. Murabe neza muze muragenda mugavye kubera twamaze kwinjiranwa n'intambwe. Muze muragenda mugavye. Muraba hirya no hino. Muze mugenda mukubita amaso. Abikubwiye. Biragoye birakaze. Ndavyemeye. Umuntu atinyingwe natinye yamwinjira. Kugwa Allah bizoro. Oya nivyo. Ahubwo abinara dusange ngaha. Ngiye wo tugomba guca. Başına bir taşa. Muda saya foto. Mau kamu?
abandi bantu bose bananiwe kumenya kwe uba keretse kufoto kali nakoze kutuza woso bitasi naho nyene bitewe do amara karangwa gukurikiza ndemeye ko uyu muntu wamumenye yo uyu nusanzwe bangaha nyene we Farao uri hehe gamu uyo mugore ntimuramubona none muri mubiki
nsanga ngaha kuri 666 nyarutse abari unsanga niho ndego nyarutsa turamubona turamurondera buri wese tubajije kugira ko atawazi kwereka atazi na muzi tumuzi izina sinababwiye izina ryiwe happy boss yitwa Asiya mubaze ahantu hose yego boss urabona umwanya turiko turatakaza ni muremure cyane kandi ni kuvuga ko twaramaze kumushikana imyaka aka n'akazi gatoyi rwose ntigashobora gucana tumaze gukora akazi kenshi nyarutsa rero mugende mu murundi wumvise yego boss sawa sawa ne boss yo mumama hasi yakuva twamuhigiye arabaho ni shetani ni biki ko tutamubona ihora rusherero runo yani toroshe umviriza icyatuzanye murakizi mumaze gutsinda ibitsindo binga bibiri maze gutsinda hasigaye kimwe rero c'intsinzi kandi ntigitegerezwa kutunanira twariye inzoka tunanirwa no muriye yes bagiye mpamvu mubwira ngo ndabahamagaye twike aya ndabahamagaye nshaka tube turaganira nyene tumenye ni gute dushobora kubaho no munsi ejo bizogenda gute murabizi buracabuga cyane ayandi buracabuga cyane ayandi no munsi umuntu aravyuka ari muzima ejo akaba yapfuye none nk'uno munsi cyangwa ejo biramutse bishika nkitaba Imana muvyifata mu gute ukitaba Imana atanga oya nibyo ukunda yaragera kweli ivyo birashoboka cyane kubera nakubwiye ko bucabuga cyane ayandi kandi iminsi ingana isa ariko itangana kandi umuntu wese arafite icyo Imana yamupangiye yamwandikiye niyo mpamvu mba numva bikwiye ko nicarana n'abana tukavugana kugira ngo ejo ninaramuka mfuye muzokwibuka ijambo nasize ndababwiye cyangwa nanjye nihagira utuvamwo nibuke icyo yoba yaravuze si uko nyine none none ca mwiyumvira namwe uno munsi ndamutse mfuye nk'igitabo nababwiye mwumva mwokigenza gute mwogifata gute none tanti kumenga uriko uravugira mu migani uduhinyika ushaka kuvugira iki mu ijambo rimwe okay nashatse kubabaza uno munsi cyangwa ejo ninaramuka mfuye narababwiye ibintu by'igitabo sibyo kandi icyo gitabo murabizi kirageramiwe none uno munsi nindamuka mfuye icyo gitabo muzogifata gute kimwe womenya nuko naramaze kubabwira ko icyo gitabo kibitse amabanga menshi cyane kandi araba ubuzima bwanyu ndibaza ibintu bigize ubuzima bw'umuntu murabizi namwe nimutegereze muzabimenya mwumve gusa ko ari amabanga akomeye kandi arajyanye n'ubuzima bwanyu tugire natwe umva hamwe bishyitse nyine mugari wawe ukaba utakiriho
icyo gitabo ni kizokizigama nyine umuntu atakizigama urumva ko habise n'ibyacu byose ni ukureba abantu ducika intege tugume nyine duhagaze magabo twame tugabye tugume ducunze icyo gitabo ntigitwanguke n'ibyo kandi wumva ntawe urabona ko akiturikiye kandi ukagiducungira kuva kera urumva nuko natwe nukuza twuhirira ko nyine naragerageje cyane aho bishobotse no mu mahanga tuzojayo yakwiye baragerageje n'ukuri reka aho umureka harya umuntu mu buzima ahura n'ibibazo byinshi ariko Asha aho twaganiriye jewe burya sinumva icyo wagombye kuvuga mbe n'ubu ntabwo uramenya imvo ya bya bindi nakubanza hamwe wari kurambaza iyi mpamvu bantera reka Asha ureka ibibazo biragenda bikagwira ku muntu Asha nubwo wowe umpisha burya hari icyo baguhigira kandi ndibazo akizina natsinze ndakimenya nshuti yanjye reka Asha reka burya nagize gutya ndaperereza ncamenya yuko uri karandondera ari musaza wanje musaza wawe musaza wanje tuvukana mu ndimwe ari kurondera mamumwe je ntibyumvikana hamarira uzi ngandonderera iki igitabo musaza wanje yasigiye nico mupfa urumva ico gitabo aragikeneye hasi hejuru atakibonye ntazoryama ngaribone none ngo wumva gikenereye iki reka none wamenya yuko jewe ico gitabo ndagihabwa bakimpaye musaza wanje aranyinginga arambwira ati ndiwe ngize umwizigirwa kugira ngo ndagusigire kino gitabo kuko ico gitabo arambwira ati ni igitabo gikomeye cyane kirimo amabanga menshi kandi kirimo ubuzima bw'umuryango ni kuvuga abana banje arambwira ati ngiki ndakiguhaye abana banje nuramukubonye bakuze bageze mu bigero uzobaha iki gitabo arambwira ati impamvu ntuze kumbaza ibibazo byinshi kuko naringiye kumubaza ati none ko umenga uri kurambwira ibintu nkaho umenga uri kuransezera arambwira ngo ndazi umwanya n'umwanya namuruze arashobora kunyica ugasanga aratwaye kino gitabo none ubona muruzi we nuwahe sinakubwiye ubona muruzi turapfukana ni musaza wanje indimwe mamumwe papumwe je umusaza we si umugabo abyibushe afise nyene akabiri atiraba kandi atanzo afise
kandi usanga ari we yakweretse ya foto. Joko ndibuka ko we twahwanye ari kumwe n'undi muhungu. Sinzi ko yaravyibushe. Je ndamuheruka agereranye ataravyibuha birengeje. Jeko ndamubona ko byoshoka ko ari musaza kuko ndabona murafitanye akagashusho nawe. Reka fanagiranya agashusho nakije kidayimoni. Uyashia reka kuvuga uko kuko nyambara ibyo bibazo byawushikiye we bihimana gusa ufukame gusa ubisaba Imana bizohera si. Ciao mu arandiriye mu gahinga. Ikindi naca kiye kundira mu bana. Numva je ngiye kubigenza ko. Asha ndumva ivyo bintu byanyu ntibyoroshe vrema. Ivyo bintu byanyu ntibyoroshe namwe. Gusa Imana nta cyayinaniye. Byose bizotuma umurongo bifata inzira. Sha reka tubirindire turabe mana nimba ari gutegereza umunsi nimba ari kumurindira. Sha je ndumva ari hatari kwe. Bisa ntaco. Mbagamvura idahita iyo kuri no yarabiye umuntu mekamira hino. Mudashaka kumbi. Abahungu baramuruzi. Bagiye kuva mu isoko. Bariko baradino. Bariko baradino tumenye. Baba na baje maramenye gute. Turabazi. Abahungu wewe urazi ikintu tugombe dukore mu bonse kaya kagore ntigasubire kutugora rwose buri kintu tugombe dukore kugira mugende iwiwe umvise mumenye ingene yinjira ingene asohoka ingene aryama Nabyumva niho twamufata neza byoroshe. Yego boss. Ubu nta gusubira kumuhiga kundi. No kujya hajya nyine muhiri wiwe. Yego boss. Nabyumva. Ni nkuko ntizibabone. Nabyumva. Umurindirire hajya muhiri wiwe. Mwanyumvise neza?
mani yo iyi diri ni njyankuge kaze boss idiri man mugadushikazwa kuyikora ko boss aba bantu tayikoza ashobora kutumerera nabi cyane kuko urazi boss arakaze aba bantu sindemera yuko babaho shobora kuba ari amadayimoni bazima je nanje ndamaze kubibona kweri kuko je ndavye iminsi tubanze kubahiga miremire cyane kandi boss nawe bananya dukarira ku mwanya kuvuga ko ashaka kutwirahira tutamuzanye ko biri kose tuzogerageza gushika bazi kindi imana tuguma turindira umuntu tutabona twishikire tugende twatazungurukana hatwona huriya n'ahandi atari no ngaha muhiriwe yiwe mwe bahungu none munzaniye iki ngaha munzaniye iki bose kabisa tubabarira twababonye turabiruka ko baradusiga tunywana uko gato n'amatwanyura ngo bacariya turahiga turabura tujya tuntu tubiri tungahe dutatu tungana n'impene nitwo tubananira mwe muri abantu b'abagabo mujinjazi oya mushobora bose badusize kwerekana byo utubabariye cyane muganda ndabibaza ko bitaza none mu maziki ntacyo tutakoze bose ntacyo tutakoze no babasize gute abantu b'abagabo mungana bangana nka mwibe twakoze gusa ni hamwe nyene oya no sishobora kubyumva sinjene nka wewe kwe no busengere bwa nakige nka mwari mubiki bose twagerageje kubiruka ko gose ariko batunaniye tekereza mbarire neza babananiye gute je ndababwiye ngo nimurenze isaha mutarabanzaniye numvise neza atari ibyo oya ntibikunda komeza muhiga bose turabikora ndabyizeye bose bari hehe abantu n'abato bose badusize twababuze abatsengera ryabo bose bishoboka gute none bica bigenda gute tubavuze bica bigenda gute tubizi bose we mugava bigenda dukora iki tubandanye muhigo bose reka tuje ko bahiga ibyo muri bakagorana kajyana bijya bihore ngo nabana nibyo bibasiga muri abantu b'abagabo tubabareta bahiga bose haguruka irukange genda